Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza azindutse avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira ava mu nzego z'ibanga z'igihugu c'u Burundi yemeza ko inyinyurana ndetse n'ihangana ryamaze kugera ku murindi ukomeye cane, kandi akaba ari amakuru avuga ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kuva ku butegetsi, kuko byose niwe uriko urabitera, ndetse bamwe mu bajenerali bakabona ko ataco ashoboye mu gihe yamaze guta igihugu c'u Burundi mu manga. Ubu akaba atagitoro atagasukari, ifaranga ry'u Burundi rikaba ryarataye agaciro ku rugero rukomeye cane, kugeza aho idolari ry'inyamerika rivunja amafaranga ashika mu bihumbi 8. Ibi byose bikaza byerekana ko ubutunzi bw'igihugu bugeze ahatemba, akaba ariyo mpamvu ibihangange nka byose biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bibogore igihugu, ariko bakabona ko inzitizi ya mbere ari Perezida Evariste Ndayishimiye udashaka kurekura igihugu, kandi amaze igihe kitari gito abisabwa n'ibihangange bikomeye cane birimwo abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Turabikurikira mu idonido y'amakuru. Turaza no kubabwira n'inyinyurana ndetse n'ihangana rikomeye cane ririko riraba mu bari bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, kugeza n'aho Ndayishimiye yiyumvira kuba yakora igishoboka cyose kugira ngo yongere ahuze ibihangange, ariko akaba yarabyiyumviriye ibintu byaramaze kugera kure, kuko uyu munsi abarundi bari mu kaga gakomeye cane gakomoka ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kugeza n'aho abatari bake bifuza ko hagaruka ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, n'aho bitashoboka, aho mwe n'abandi bavuga ko n'aho ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bamwe muri bo bicwaga, ariko ko batigeze bicwa n'inzara nk'uko bimeze uyu munsi, ko batigeze babura igitoro nk'uko bimeze uyu munsi. Akaba ariho benshi bahera bavuga ko rwose Ndayishimiye ataco yafashije igihugu, ariko nawe akaba avuga ko yakoze byinshi bihambaye, byose nyine bikaba byerekana inyinyurana ndetse n'ihangana ririko rirabera mu gihugu c'u Burundi. Muri no minsi Perezida Evariste Ndayishimiye afise ikigwanisho gikomakomeye cane, ariko arakoresha icyo bita WhatsApp, aho ari kumenya amabanga atari makeya, kandi akaba ari guhabwa amakuru n'abanyagihugu bato bato. Ibi nabyo bikaba biri gukoma mu nkokora abarwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no chaîne ya YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akanika kuryo keza ko gupyondaho, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ikigwanisho rutura ca Perezida Evariste Ndayishimiye afise muri no minsi gitumye ageza iki gihe agitwara igihugu c'u Burundi, mu gihe bamwe mu bihangange bavuze ko rwose yari akwiye kuvaho mu myaka yiwe ya 2 ya mbere, kuko ntaco yigeze akora kugira ngo ahijunja umugambwe akomokamo ndetse n'igihugu. Akiza ku butegetsi muri 2020 abo bahoranye ku rugamba bose baramukengera,
bahamwita umuntu avuga menshi ataco amaze, bahamwita umunyabwoba ku rugamba, hari n'abashimika ingene akunda akayoga. Ibihangange byose byafata ko Perezida Ndayishimiye ari umuntu bazokoresha ibyo bashaka, hanyuma aho bashakiye bakaca bamukura. Ni bake mu bo bahoranye mu ishamba bari bibaza ko azorenza imyaka 3 ku butegetsi. Rwose abatari bake bavugaga ko akoze myinshi yaba ari 2. Uyu munsi baratangara ingene yamaze kubihinjizamwo ubwoba. Ibyo kumwemera byo n'ubu ntabyo bafise rwose, ariko yarabahashize ku rugero atawucizera uwundi. Abasendedefted basigaye babayeho binubana bimwe bidasanzwe kubera batamenya uwurega uwundi. Ikigwanisho Perezida Ndayishimiye yakoresheje kugira ashikeho iyo ntambwe citwa WhatsApp. Akarero gatoyi, umukozi w'iperereza Jovi Butoyi yazize inkuru yateye bagenzi biwe. Hirya y'ejo mu ndwi nka zingahe ziheze twarababwiye umukozi w'iperereza amaze igihe apfungiwe mu iperereza. Jovi Butoyi asanzwe yararongoye iperereza mu ntara zitandukanye z'igihugu, harimo Cibitoki, Rutana, Rugombo, Ngozi, Kirundo, Bururi. Nk'uko twabihawe ejo haheze na rimwe mu masoko yacu mu iperereza, Jovi Butoyi yoba yazize amajambo yabwiye abagenzi aho yoba yarinamuye ati muri kino gihe harabuze uwokora kudeta. Ni ukuri nibyo yavuze, ariko bagenzi be bahise bamurega byihuse kuri Neva. Iri ni ijambo risigaye rivugwa kenshi mu Burundi ku buryo wopfunga abantu bose barivuga byohava binagorana kuronka iyo bakwiga. Ni benshi baraba akajagari kari mu gihugu bakavuga ko hakenewe ababogora igihugu. Abanywanyi ba CNDD-FDD bari mu ba mbere bavuga bino bintu iyo bibaza ko baganira n'uwo bizigiye. Jovi Butoyi byoba nawe ari byo byamushikiye. Ubwo nyine amajambo yari ashikiriye Perezida Ndayishimiye n'abo yoba yarateye iyo nkuru bakinumira boba barahaswe gufatwa bose. Abategetsi binubana kandi bacunganye. Ibyashikiye Jovi Butoyi ni akarorero gatoya k'ingene ubutegetsi bwifashe uno munsi, naho Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ahuze ibihangange. Abategetsi harimwo n'abajejwe iperereza ntibabona kumwe kazoza k'u Burundi. Mu butegetsi harimwo abansi bakomeye ba Perezida Ndayishimiye, ariko bose baracunganye. Ku rwego rw'iperereza muri kino gihe ruvugwamwo imirwi ibiri mikuru, hariho bake bitwa abo kwa Evariste Ndayishimiye. Ku isonga ryabo havugwa General de Brigade Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'iperereza. Uyu bavuga ko anakorera cane Angeline Ndayishimiye kurusha nuko akorera umukuru w'igihugu. Uwo murongo ni wo urimwo intakorwako idasanzwe muri iyi minsi. Elifazi Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ku rundi ruhande havugwa cane abo kwa Reveriyano Ndikuriyo barongowe na Colonel Domitien Niyonkuru asanzwe ava mu gatumba kamwe na Ndikuriyo muri komine Kayogoro. Uwo murwi uvugwa ko urimwo abakozi benshi b'iperereza bari bakomeye ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Ni benshi bahoze bakora amarorerwa ubu bagumijwe mu kazi, ariko atakinini bagikora. Mu nzego zo hejuru zirongoye igihugu naho nyine havugwa byinshi. Haravugwa abategetsi barabana ayingwe ariko bagashima kubyorosha ntibiyerekane. Abarwanya Perezida Ndayishimiye kuri urwo rwego bahisemwo guca bugufi muri kino gihe. Bamwe basa nuko womengo nta n'ijambo bakivuga, umuntu aranabibagira ko ariho bari. Perezida Ndayishimiye baramurekeye urubuga, yirirwa aravuga wenyine, bakaraba ingene ibyo avuga byakirwa mu gihugu. Baramutse bamukura baca bazana ibintu byinshi bitangaje yagiye aravuga, ariko abo bategetsi bose barazi ko nabo bacunzwe n'abo batazi. Iperereza rihambaye rya Ndayishimiye riri muri WhatsApp. Hari abahava batahura nabi bibaza ko Ndayishimiye yoba asigaye afise ubuhinga bwo kumviriza WhatsApp z'abategetsi bose canke z'aba CNDD-FDD bose. Sibyo na gatoyi.
iperereza nyamukuru ryiwe ni rya nomero yatanze umuntu wese ashobora kumuronderako. Evariste Ndayishimiye yaratahuye ikintu gikomeye kiranga abarundi: kwitonesha ku mukuru no kuregana. Amaze gutanga inomero yiwe ku buryo umunyagihugu wese ashobora kumwandikira, yari ahejeje gukuraho abategetsi n'ibihangange byose. Ubu nta muntu akomeye akiriho. Ubu uraba umushikiranganji ugasanga ucunzwe n'umushoferi wawe canke umukozi wo mu nzu iwawe. Mu gihe umushikiranganji ari we yahaye raporo umukuru w'igihugu, yisanga ibyo aza kuvuga byose sekreteri n'umuparanto bamaze kubiha umukuru w'igihugu, umushikiranganji atabizi. Umushikiranganji wa mbere naho yoba igihangange gute, yisanga asigaye asumbwa na kaporari amucungera kubera ari we aha raporo umukuru w'igihugu. Umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare ni generali, ariko kaporari aramucunga neza cane agatanga raporo kwa perezida. Umukuru w'umugambwe CFD ntamenya uwumujejwe uwo ari we. Ibi biri mu bintu bya mbere byakwegeye generali Alain Guillaume Bunyoni. Jewe natanguye kuronka amakuru avuga ko mu nzu kwa Bunyoni hariyo umupolisi muto cane atanga amakuru yose ya Bunyoni ku mukuru w'igihugu muri 2021, kandi uwo muntu yatanga umuntu yizewe cane na Bunyoni. Mu nyuma ibyo Bunyoni yagiye aragerageza byose, yarandikira abo yita abigizigirwa bagaca bakora transfer message kwa Ndayishimiye. Kubera ubukene buri mu gihugu, abasenede benshi bahiganirwa kurondera inkuru batanga kwa Kizigenza. Uwo ubwiye ibanga ngo n'umugenzi aba aguye ku mari, aca yandikira umukuru w'igihugu ngo abonywe neza, abikora yizeye guhembwa amahera canke igiti. Ubu rero uruhigi ni urwo kudandazanya. Niho harya wumva Perezida Ndayishimiye avuga Imana iza iramubwira ibinyegejwe kandi ko inzego z'iperereza atarizo zibimuha. Ndayishimiye yisanga ari we asigaye aha amakuru iperereza kurusha nayo rimuha. Bigeze aho n'abakenyezi bashobora kurega abagabo babo, bamwe bakabikora mu bugugu ngo bariko basabira imbabazi ababo. Umwana arashobora gutanga amakuru y'ibyo yumva muhira. Aha niho mushobora kumva urugero rw'umukomezi kwa kino kigwanisho ca Ndayishimiye. Perezida aroroherwa iyo abo munsi yiwe bacunganye. Iyi ni impanuro ikomeye cane y'umuhinga wa kera Nicolas. Niwe ahanura uwubaka atwara igihugu gukora ku buryo abo munsi yiwe badahuza, ahubwo akaba ari we ahinduka umuhuza wa bose. Mu gihe abasenede bageze ku rugero rwo kwinubana bose, Perezida Ndayishimiye aca akomera. Abari birikwa ibihangange akiza, ubu yaramaze guhongora amajigo y'abatari bake. N'abasigaye nta mwanya munini bafise. Inyuma y'amatora ya 2027 ni benshi mu birwa ko bakomeye uyu munsi bazokurwa mu rubuga. Kuba yabashizemwo ubwoba bwo kwinubana bituma umwe wese agerageza gutekereza ngo ntaboneke nabi, canke nawe nyine akaraba uwo arega canke abeshera. Ntibazi ko ibyo nyine bizofasha kumumisha ku butegetsi. Kubera ubwo bwoba butekeye abategetsi bose, umuntu wenyine asigaye ashobora kuvuguruza Perezida Ndayishimiye ni Angeline Ndayishimiye. Hano haravugwa nk'ingene Perezida Ndayishimiye yaronse ubutumwa bwinshi cane burega Koloneli Alfred Innocent Museremu ku biturire yariye n'ingene yapfungishije abantu benshi ku karenganyo akiri yitwara iperereza yo hagati mu gihugu. Dosiye yose Ndayishimiye yumvisemwo izina rya Museremu aramerereza. Amarwe adusumira Museremu yari mu nzira yo gufatwa agapfungwa. Umukingiye ni Angeline Ndayishimiye. Umupfasoni n'umukuru w'igihugu nawe afise abantu biwe b'intakorwako, kandi avuze Perezida Ndayishimiye ntarengako. Ese kino kigwanisho rutura cokoreshwa mu nzira yo kurenganura abarundi bose bafungiwe ubusa no kumviriza ivyiyumviro by'abatabona kumwe
n'ubutegetsi kurusha kuba ikigwanisho co kwikurako abakeba. Ese cotuma kino abarundi bituzwa? Ibi byose nyine ni ikimenyetso cyerekana ko Ndayishimiye abizi ko ariko ararwana intambara ikomeye cane, ariko no kuyitsinda bikaba bigoranye cyane, kuko mu nama iherutse kugirirwa iwe mu rugo yahuje abajenerali bahambaye, bose barinamuye bavuga ko bakeneye undi muntu uza kubogora igihugu, kuko babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho akigejeje ari habi cane, kandi bakavuga ko rwose bibandanije gutyo bazisanga bose bamaze gutakaza igihugu, amaze igihugu kikajya mu maboko y'abatarabasende DCD, ibyahita bikwegera abategetsi bakomeye cane bagiye bararangwa n'amabi atagira izina mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.